Tubaramutse amahoro y'Imana mwese bakunzi bimbonesha kure buntu tubahe nikaze kandi mu kiganiro tazira Imana cyo kuri no musi aho tugiye kuba tuganira kuri bikeya bigenda bivugwa mu bijanye no guhimbaza ndetse no gutazira Imana. Ni kiganiro rero ntagiye kuba nisangizamwo ijambo, reka nakire mugenzanje tugiye kuba dufatanya muri kino kiganiro ni Gisirene w'umutima. Gisirene ndakuramukije cyane. Urakoze cyane Moyize, ndakuramukije nongera mpani ikaze ariko baradukurikirana, ndabipfuriza umwaka mwiza mushasha wa 2025 uzobabera umwaka w'umugisha. Umeze neza? Meze neza cyane. Uyu munsi ndabona uboneka neza cyane, sinzi ko hari akantu wawiteguriye mu mwaka mushasha se. Urakoze cyane ariko nawe ndabona utabyoroheje. Mbona jewe nibisanzwe nyene nuko tuba twinjiye mu mwaka mushasha, reka ndagukwipfuriza umwaka mushasha mwiza wa 2025. Urakoze cyane nawe ndakwipfurije umwaka mwiza mushasha. Nuko rero reka rusha tuwipfuriza n'abakunzi bimbonesha kure buntu bose aho bari bavyumvise ko twamaze kubaha ikaze bisange mu kiganiro tazira Imana cyo kuri no musi. Hanyuma Gisirene, ivyo tugiye kuba tuganira ko mu kiganiro tazira Imana cy'uno musi nibi kiganiro tazira Imana cy'uno musi cubatse uburyo bubiri. Uburyo bwa mbere nuko tuza kurabira hamwe indirimbo shasha zisohowe vuba, nayo igice ca kabiri tuza kuba turi kumwe n'abatumire. Uko niko ikiganiro cy'uno musi gitunganijwe. Mwavyumvise ingene ikiganiro cy'uno musi gitunganijwe, ni indirimbo nshasha zisohotse vuba, tuza kugaruka no ku gice ca kabiri twakira abatumire. Nuko ikiganiro cacu kimeze mu kanya gatoyi duce tugaruka twinjira neza na neza mu kiganiro cacu. Kugira uhoraho ubuhungiro iruka kugira abanara, kugira uhoraho ubuhungiro iruka kugira abahamba. Narorereye uhoraho nihanganye, antegera ugutwi yumva gutakamba kwanje, kandangura mugobo gw'amahonero na umushayo y'ivyondo, ashira ibirenge vyanje ku rutare, kandi yashize indirimbo nsha mu kanwa kanje. Niyo shimwe y'umutima wanje, ndagushima Mana kubyo wankoreye. Wasimbije ibanga undi ndakwigwamo, narorereye uhoraho nihanganye, antegera ugutwi yumva gutakamba kwanje, kandankura mugobo gw'amahonero no mushayo y'ivyondo, ashira ibirenge vyanje ku rutare, kandi yashize indirimbo nsha mu kanwa kanje. Niyo shimwe y'umutima wanje, ndagushimiye Mana kubyo wankoreye. Wasimbije ibanga undi ndakwigwamo. Tugaruke rero mu kiganiro cacu nyezina, duhera ku ndirimbo shasha zisohotse vuba tugiye kuba tugaruka ko uno musi. Gisirene, indirimbo ya mbere tugiye kuba tugaruka ko uno musi niyi? Ego cyane, indirimbo ya mbere tugiye guhera ko kuri uno musi ni indirimbo hejuru cyane ya Kanyange Sandra. Mwavyumvise, ni indirimbo hejuru cyane ya Kanyange Sandra, yasohotse igenekerezo rya 6 uku kwezi kwa mbere uno mwaka wa 2025 nyene. Reka tubanze tuyikurikira. Umeze nk'umusozi
tugaruka neza cyane rero wayumvise indirimbo hejuru cyane. Ego cyane nayumvise. Hari akantu bagiye baravuga ngo abana b'Imana n'abama bayisenga. Cyane cyane. Ngo ikirenze ngaho ngo ara ibanga abantu badasenga batazi ngo nuko ngo abantu b'Imana ngo bama biyubura mu nkome zisha. Ngo bama biyubura ngo imisore ngo yogira ikicwa n'umwe atariko abizigiye ihanga rifise Imana. Ryoryo ryama giyubura mu nkome zishasha. Urumva na ndirimbo. Nuvuga urabona ko ubutumwa nk'aba bashaka gutanga nuko ubuzima umukristo ubufise Imana umusenzi abamwo buratandukanye n'ubutari umusenzi kuko ati abana b'Imana n'abama bayisenga bitajanye na rya jambo ry'Imana rivuga ngo nkunda abagira iki nkunda bankunda ukunda Imana urayisenga wa murayisenga ukitwa iki umwana w'Imana. Nuko rero yari indirimbo hejuru cyane ya Kanyange Sandra twariko turagenda dukurikirana. Indirimbo igira kabiri mu ndirimbo nshasha ni nimbo yasohotse ku igenekerezo rya 5 ukwezi kwa mbere uno mwaka wa 2025 nyene ni indirimbo ijambo ya Youth and Word. Tuyikurikirane nayo nyene twumva ubutumwa bugenda buba buri muri ino ndirimbo. Uburyo jambo nkunda ni wanyitaho akamenya ivyo niyumvira Youth and Word tugarukane jambo Youth and Word tugarukane jambo fisi iryo jambo sinigera ncumura kuri uwo jambo fisi iryo jambo sinigera ncumura kuri uwo jambo Youth and Word tugarukane jambo Youth and Word tugarukane jambo fisi iryo jambo sinigera ncumura kuri uwo jambo fisi iryo jambo sinigera ncumura kuri uwo jambo nibuka igihe nabaho namufise sinigera ngira ivyishimo fise ubu niko ndamufise mu buzima bwanje sizazimira iryo jambo niwe mungera ndagira mbwatutse hekashora mu migezi y'amazi adasuma mora nibaza ingene nabaho namufise kwari iryo fise rindongora mu nzira kwari iryo fise rinduhura naniwe kari iryo fise umugere wa mbere tugarukane jambo Youth and Word tugarukane jambo fisi iryo jambo sinigera ncumura kuri uwo jambo fisi iryo jambo sinigera ncumura kuri uwo jambo iryo jambo ryamaye ubuzima va mu bwiza nje mu bundi nagarara sagusare n'ahandi shaka gushika kubwo jambo nawe jambo meze kujya kw'itanguriro ry'ubwenge kubwo jambo nawe jambo meze kujya kw'itanguriro ry'ubwenge iryo jambo niyo nkore yanjye ngendera iwe rutarumpa amazi mu mwuma ndavuga nkasamirana nk'icyuma bintera kuvuga ijambo nk'uwasize ijambo mu mutima ntacumura kuri jambo niwe nzira n'ukuri n'ubugingo ntawe uzoshika kwa datadatwawe na jambo yazanywe n'ijambo turonka ubuzima busagutse kubera iki ijambo shaka kuba mu bwami bwa jambo mpimbaza ntazira atavyo iki ijambo ry'umwana wa jambo navyawe n'ijambo ngendera mu ijambo nkikundira ijambo nkivugira ijambo dugarukana ijambo kuko mfise ijambo shigikiwe na jambo Youth and Word tugarukane jambo Youth and Word tugarukane jambo fisi iryo jambo sinigera ncumura kuri uwo jambo fisi iryo jambo sinigera ncumura kuri uwo jambo Monster Take a record Ati Youth and Word tugaruka ni ijambo niko karirimbo twariko turagenda dukurikirana ngo udafise iryo jambo
abagiriwe ingorane kubera yuko ngo ufise iryo jambo ngo bituma ngo adacumura kuri uwo jambo. Bisaba ko uba ufise jambo. Rero kuko ngo uwo jambo yigize umuntu. Rero bariko baravuga ijambo, saya majambo tuvuga bariko baravuga ngo utegereza kuba ufise iri jambo. Jambo kuba ufise uki umwana w'Imana, kuko niwe bavuga ngo jambo yigize iki, jambo yigize umuntu. Ati ntawe ushobora kuzoja kwande kwa data atamujanye. Ati rero jewe nzama mfise uwo jambo. Ndakwifurije kugenda na jambo. Amen. Reka tunamwifurize ko baradukurikirana Giselene, kuko kugenda utagira uwo jambo muri make mu majambo yumvikana udafise Yesu. Kuko hariho amajambo avuga ngo nimwaba muri jewe, ngo amajambo yanje akaba muri mwebwe, n'ibindi vyinshi. Urumva ko ategerezwa kuba muri bo. Benshi baca bagenda bavuga ngo ntimubone ngo ni jewe, ni Kristo ari hehe? Ari muri jewe. Ni Kristo ari muri jewe, ni jambo ari muri jewe. Rero muri make uwo jambo rero akurimwo wamana umunezero. Amen. Uwo jambo akurimwo akurinda ibi na biriya. Ubona rero yuko Youth and the Word, iyi ndirimbo irimwo ubutumwa bukomeye buvuga yuko umuntu wese akwiye kugenda afise jambo. Uba ufise assurance, uba ufise uburinzi, uhumva umeze neza. Mugabo atawufise, urumva ko ziba ari ingorane zikomeye cyane. Nuko rero reka tuve kwino ndirimbo ijambo ya Youth and the Word, tugaruke n'indirimbo igira gatatu yasohotse igenekerezo ry'umunani ukwezi kwa mbere umwaka wa 2025. Gisele, iyo ndirimbo nayo ni iyihe? Iyo ndirimbo ikaba ari Ndashima Yesu, yasohowe n'umudamu yitwa Iteriteka Clarine, akaba yayisohoye itariki 8 z'ukwa mbere 2025. Urumva ko ari indirimbo igitekeye mu gashashe. Reka tubanze tuyikurikirane twumva ubutumwa Iteriteka Clarine nawe yagombye gutanga muri iyo ndirimbo. Dawidi niwe yabuze uko kwitama, aravuga kuri ya bose aya kuri ya bose aya. Ndashima uwo Yesu yankuye akomeye, nawe hari aho yagukuye, ca gihe wari ubabaye, ca gihe wari uremerewe, ntiwibuke aho yagukuye. Ndashima
shima uwo Yesu yankuye ahakomeye nawe haraho yagukuye cagiye warubabaye cagiye waruremerewe ufashe tumushime niwimuke abo yagukuye. Ninde Yesu atagiriye neza Ninde Yesu atagiriye neza utuziga mu kwabukeye turagushima. Ninde Yesu atagiriye neza amashimwe na yawe mwami waraturinze Ninde Yesu atagiriye neza rurema kubuntu ukatugaburira ukanatwambika. Ninde Yesu atagiriye neza uwo mwami araduhetse ku mugongo wiwe Ninde Yesu atagiriye neza. Ninde atomushima. Ninde Yesu atagiriye neza. ninde Yesu atagiriye neza ndashima uwo Yesu niyo ndirimbo ya Clarine twariko turakurikirana. ego cyane ari ahantu havuga ngo nzokwama ndamushima ku bwaho yankoye numva ari ikintu nobwira ariko baradukurikirana muyize hari igihe umuntu aba ariko araca mu bihe bitoroshe intambara zimuremereye ariko iyi ndirimbo yatubwiye ngo humura aho ijambo ry'Imana rivuga ngo humura ngo ndi kumwe nawe umva no humuriza umuntu wese afite ivyo ariko aracamo ego ariko akavuga ati ndashima uwo Yesu yangiriye neza. Yego. Hariho abantu usanga barasenze Imana bakavuga jisirene mana ndagomba unkorera ibi ndagomba ungirira ibi mugabo kugaruka ngo ashimire Yesu ati Yesu warakoze wangiriye neza ugasanga gushima birabagora. Ego. Aha rero urabona uko ubutumwa bwa mbere Clarine yarimwe aratanga kumenya gushima nyamba hari ico wasavye Imana ukamenya imajyo uzoyishimira mu gihe yaje kwigukorera. Ego. Ku rundi ruhande ubundi butumwa akavuga ati buka cagihe warubabaye nibwo butumwa yarimo aratanga. Hari abantu benshi basenze Imana jisirene avuga ati Imana nyamba wari umukenyezi ati Imana jewe ukazompa ikibondo Imana nzogukorera ndagukorera ibi nibi nibi Imana yakimuha ugaca uvyibagira ejo wa mwana akaba ari waca atangura kumubera impamvu yo gucererwa yamba yahora akorera Imana avuga ngo ngo narimo nditaho umwana urumva kubera iki Imana yari yamuhaye yagize iki. ariko kandi Moyize no kwibutsa yuko hariho abantu bavuga ngo none jewe ntaco mfise nshimira Imana ariko iyi ndirimbo yavuze ngo mbega ninde Yesu atagiriye neza cyane muri make kuba ugihumeka gusa urafise impamvu yo gushima Imana ubu ufise impamvu yo gushima Ego. ninde Yesu atagiriye neza hari uwo manika urutoke nta numwe ashobora kumanika urutoke ngo je nta na kimwe atankoreye rero ngo twibuke aho yagize iki aho yadukuye ivyo Imana yagukoreye ivyo ari byo byose utitaye kuvyibonesha n'amaso kubuno musi umwana w'umuntu ahari jisirene ahema akoresha izimpwemu dukoresha mu guhema ukabutambuka amaboko akabakora ukabubona ukabufisa amatwi wumva ukabufisa umunwa uvuga burya wanagomba ivya mbere vyo gutera ico gushima nyene kirahagije kugira ngo ushime Imana nuko hariho benshi usanga avuga ati jewe menga noyishimiye mfise ama etage hariho n'abafise izo etage batarimwo barashima bababaye hariho abafise hariho n'abataziraramwo ivyo voilà. byose tuvyibuke Yego rero twige gushimira Imana nibwo butumwa bwari mwino ndirimbo ndashima Yesu ya itera iteka Clarine wari wabivuze ni indirimbo rero yasohoye igenekerezo ry'umunani ukwezi kwa mbere uyu mwaka wa 2025 ubona ko ari indirimbo ya vuba cyane nuko reka jisirene unyemerere
igice cya mbere tukirangirize ngaha c'indirimbo nshasha ibisigaye duce tugaruka mu gice cya kabiri twakira abatumire. ego cyane. tugaruka mu gice cyacu kigira kabiri cy'ikiganiro Tazira Imana cyo kuri uno munsi. Ni ikiganiro rero tugiye kwakiramwo abatumire dufise uno munsi. Reka nsabe Gisirene uha umutima anyakirire abashitsi dufise mu kiganiro cyacu cy'uno munsi. Murakoze cyane Moyize, nkuko abakunzi bacu babibona dufise abashitsi abatumire babiri, reka tubakire.
turahera kuri Nishimwe Anosiate turaguhaye ikaze. murakoze cyane ko twakira. Ego cyane urahawe ikaze, reka tugende kuri mugenzi we nawe nyene ni Nishimwe Linette nawe wesanga ikaze. murakoze cyane ko twakira. Mwavyumvise canke murabibonera nabigeme babiri, sinzi ko mvango na bamama babiri canke abigeme. Ico kibazo naco nirirwa ndabaza, ariko uko kibiri kose mwabumvise ni Linette ndetse na Anosiate. Aba rero kugira ngo tumenye neza na neza abo tugiye kuba tuganira mu kiganiro cacu uno musi, reka mbanze nce kwa Anosiate mbega Linette na Anosiate ni bantu ki mu bijanye no gutazira ndetse no guhimbaza Imana? Ni ukuvuga Anosiate Linette turabaririmbyi, turirimba indirimbo mpimbaza-Mana. Ego uti muririmba indirimbo mpimbaza-Mana. Hanyuma kanje kwa Linette mugenzi wawe nawe ndamubaze, muririmba indirimbo mpimbaza-Mana gusa canke hari n'igihe n'utundi turirimbo bishika mukaturirimba natwonye? Oya, turirimba indirimbo mpimbaza-Mana gusa. Nanje narifise hari akabazo nari nifuza kubaza, mbega none Anosiate na Linette bo bavukana cyane? Oya, ntabwo tuvukana, turi inshuti, twahujwe n'ibyo bikorwa nyene byo kuririmba, ubundi ntituvukana. Mwatubwiye yuko mutavukana, mbega none mwahuye gute, vyagenze gute kugira ngo mugere ahantu mushobora gusohora n'indirimbo? Sinzi ko ari yuko akabazo nokerekeza kuri Linette. Uko twahuye mu kugira dukora ibintu bikorwa byo kuririmba, dusanzwe dusengera muri eglise imwe, rero sinovuga ngo vyaroroshe, ariko hamwe n'Imana vyarakunze. Ego jewe nayise umuhamagaro wo kwandika indirimbo, ariko ndabona yuko umengo sinobishobora jenyene, cendagenda ndaraba pasiteri wacu ndamubwira ati je mfise ikibazo iki, nawe acarambwira ati burya hari uwundi mwigeme afise impano nawe nyene yo kuririmba, atabwo reka ndabahuze. Ego hanyuma Linette na Anosiate baba barahuye, baratanguye ciyumviro cyo kuririmba indirimbo mpimbaza-Mana kiba kibajemwo. Hama Linette gushira mu ngiro ico ciyumviro burya vyaraboroheye? Ntivyari vyoroshe namba, vyari bigoye cyane, kuko nk'umuntu wasanga ubibwiye kenshi na kenshi, nk'umuntu adakijijwe atazi ibanga ryo gusenga, araguca intege cyane, aba yumva yuko umengo wanasaze ibintu uriko urakora sivyo. Okay, ariko birangira nyene n'ubundi mugize inguvu muraririmba. Reka nce kwa Anosiate, hanyuma mu ndirimbo mumaze kuba musohora mu ndirimbo mpimbaza-Mana, indirimbo mwaba mwarasohoye bwa mbere ni iyihe mwayisohoye ryari? Ego indirimbo ya mbere twahereyeko twayise Uwakwizigiye, ikaba yasohotse itariki 16 z'ukwa mbere muri 2024. Ego mwavyumvise indirimbo yabo ya mbere basohoye bayise Uwakwizigiye. Reka tubanze tuyikurikirane twumve ubutumwa ababigeme babiri bashatse gutanga muri iyo ndirimbo. Wamudu tawa
uwakwizigiye akaririmbo kabo Gislene wakumvise uwakwizigiye ntiyihenze ngo habe na gato oya ngo kongera nta gukekeranya kurimo ngo mukanatsinda ngo nta wundi wo gushima ico nzi coco niwe wenyene wo guhimbaza cyane ngo nta wundi wo gushimwa kubera ari kibirengeye bakavuga bati aya mashimwe n'icyubahiro nibibe ibyawe ego cyane ariko hari akabazo nifuza kubaza mbega none Annonciate ino ndirimbo mu niyihe message mwashatse gukuramo n'igiki mwashatse ko abantu bumva Ego no kuvuga iyi ndirimbo twahise uwakwizigiye kubera ko mu gihe uba wizigiye Imana nta na kimwe ushobora kuyiburana ushobora kwizigira abakomeye ukizigira abahambaye abakuru bawe ukabizigira kuko ubabona ko amafaranga canke iki ukavuga ati ibi bintu bazobimfasha ariko bikarangira atakintu na kimwe bagufashije kubera ko wasize amaso ku bantu ntiwizigiye Imana ariko wizigiye Imana ni ukuvuga ikintu cyose urakironka iyo wizigiye Imana nta kintu na kimwe ushobora kuyiburana kuko basi urayizigira ukanayizera kwanza urayizigira ukayizera ukavuga ati iki kintu ndazi neza ko Imana izobikora kuko Imana ishoboye byose. Ego murakoze cyane muti Imana ishoboye byose kandi hariho n'ijambo ry'Imana Gislene rivuga ngo aragowe uwizigira umwana w'umuntu akaba ari washira ku ibyizigiro ate ahubwo arahiriwe uwizigira uhoraho akamwitega ko ikintu cyose. Ego okay nuko hanyuma iyi yari indirimbo uwakwizigiye nje kwa Linette ambere Linette hari kandi karirimba inyuma y'uwakwizigiye mwana arasohoye kagira kabiri akaririmbo karahari kitwa Ineza bayista Ineza niyo ndirimbo igira kabiri abasohoye mwayisohoye ryari twayisohoye itariki 8 z'ukwezi kwa kane muri 2024 avyumvikana ko ntirakwiza umwaka nayo nyene iracari inyana sinzi ko ariko ndabivuga reka tuyikurikire iyo ndirimbo yabo nayo nyene twumve Ineza ingene ubutumwa buri muri yo buvuga. Ineza yawe intera kugushima ineza yawe intera kugushima iyo nibutse ineza wangiriye mana bintera kugushima nkanezerwa nibutse kunkunda iyo nibutse ineza wangiriye mana bintera kugushima nkanezerwa nibutse kunkunda umva no gushima kandi nkaguhimbaza ko ari wewe kibirengeye nawe wanye nawe numva no gushima kandi nkaguhimbaza kuko ari wewe kibirengeye nawe wanye nawe. Urukundo rwawe rurahebuje urukundo rwawe rurahebuje iyo nibutse urukundo wanyeretse Yesu igorogota wabambwe uziri ibyaha byanje iyo nibutse urukundo wanyeretse. Akaririmbo ni Ineza wakumvise Ineza yawe
bisaba ubanze uje mw'ishamba gutegura iryo jwi nta ngorane uko biri kose kugira uririmbane nawe ntibona kwakira byosaba ko mba narateguye ariko hari akantu bavuze ngo iyo nibutse ineza intera kuririmba ngo bintera kuririmba oya baca bavuga ngo mana ngo urukundo rwawe runtera hebuje nuko hanyuma reka mugace ndababaza bavuze ngo iyi neza yawe intera kugushima ubutumwa ngahaga Anosiate mwagombye gutangamo ubwo ntihariho akantu Imana yari yabakoreye agatuma muvuga muti jewe nanje reka nja muri studio nkora akaririmbo ko kuyitanzira n'ukuri twarabonye neza urumva ko iya mbere twahise wakwizigiye hama turabishira no mu ngiro turizigira Imana ko izobandanya bigenza neza nukuri Imana yabanye natwe iratwereka ko iri kumwe natwe iradukiza byinshi hari intambara nyinshi twagwanye turabona ko Imana iri kumwe natwe duhitamo ko tworirimba indirimbo tukayita ineza uko ineza y'Imana nyene namwe nyene muravyumva yego mwarabonye ineza yayo nuko inyuma y'izi ndirimbo uwakwizigiye ineza ni indirimbo zibiri ambega rinete hoba hari akandi karirimbo kagira gatatu mwamufise canke n'izindi zikurikira cyane gose indirimbo turayifise twahise ndarinzwe iriho mbega Anosiate ndarinzwe iriho irakorewe amashusho bimeze gute yego indirimbo ndarinzwe irahari ariko nta mashusho ariko audio irahari yego abashaka kuyumviriza kwisamiriza barashaka kuyikurikira yego barashobora kuyumviriza ariko nta mashusho ariko rero natwebwe nk'abakunzi b'indirimbo mpimbazamana nk'urisha dutangura kugira kumiramira tuvuga tuti noneho twari dukeneye kumva ko karirimbo nyene kameze ati bimeze gute basi hari igihe ushobora kurindira mugabo baguhonjeje sinzi yuko bishoboka ko namwe muduhonje agatoyi tukumva ndarinzwe mbega imeze gute igenda gute basi dutume tusigara twe n'abakunzi b'imbonesha kure buntu turindiriye amashusho mugabo twarumvise na gatoya intambara ni nyinshi ibibazo ni byinshi ariko ni wewe nkoni yanje nishimikije nzi neza ko ataco nzoba waravuze ko naho noca mu muriro sinzosha oya ntaco nzoba waravuze ko naho noca mu mazi ntazondengera oya ntaco nzoba warandengera oya ntaco nzoba nuko gusabira bakwakire bisaba banyakira abantu ntibasanzwe nta ngorane ariko rero hari ikibazo nanifuza kubaza na jewe Rinete mbega none niki mumaze kugera ko nk'intambwe muri uku guhimbaza Imana kwanyu kuko ndumva muri abantu badasanzwe turamaze gutera intambwe twarizewe mu makompetisiyo abiri twarigeze kuja mu makompetisiyo abiri rero ico gihe kompetisiyo ya mbere yarimwo abantu b'abaririmbyi 45 rero by'ukuri turabona Imana uburyo nyene tutari tuvyiteze turavuga ati ubwacu ibintu si twebwe ariko ku buryo bari bakeneye muri finale abantu 4 twe twaciye tuba abagatanu Okay, none Anosiate namwe ndababaze mbega muri uku guhimbaza Imana kwanyu hariho intambamyi mwamaze guhura nazo ego intambamyi twarahuye nazo abivanye n'ukuntu hari abaduca intege bakatwereka ko atahantu namwe tuzoshika bakatubwira ko indirimbo turirimba tuzozumviriza twebwe n'umuryango wacu abavyeyi bacu abo tupfukana atahantu namwe zizoshika ariko twe turavuga ati reka tubandanye dukora ego ibintu byinshi biraduhiga cyane ko turi n'abajene ariko turi kumwe n'Imana ego cyane nko kwijanye n'uburyo naho bimeze gute ako kijanye n'uburyo turakora sinovuga ngo nuko dufise ubuzi buduhereza amafaranga kugira ngo tubikore ariko turakora buke buke tukabika make make kugira ngo dushobore gukora ubundi ntiturashobora kuronka nk'umuntu ashobora kudufasha ego
Okay, murakoze cyane nta ngorane aho bigeze hari uwavuze ngo aho ugejeje ukora mu mana mbaye ngushimiye ibyo turiko turabonesha amaso yacu ibyo mumaze kugera ko navyo nyene ndabona ni sawa. Hanyuma reka nce kwa Linette gatoyi, umuntu mu buzima iyo ari mu kintu aba afise ico yifuza kuzogerako, mwebwe ni hehe mwifuza gushika mu bijanye no guhimbaza no gutazira Imana? by'ukuri aho twifuza gushika dushaka gushika hahandi nyene kure hamwe umuntu uwo ari we wese aho yoba ari ashobora kumva indirimbo zacu by'ukuri akumva n'ubutumwa burimwo, kuko urashobora kuririmba nk'indirimbo ukumva by'ukuri irahumurije nk'umuntu usanga ari mu bigeragezo bitandukanye nkacizera bivanye n'ingorane yagiye ahora mu buzima, ariko by'ukuri akumva ati uwakwizigiye, akumva yuko iyo ndirimbo iri mu butumwa. Rero natwe hamwe n'Imana ibiduhundiye by'ukuri noneho turizera ko bizokunda, rero turashaka ko tuzogera muri ubwo rwego. Yego cyane. Ego nuko hanyuma dusa n'abarangiza reka nce kwa Anosiate mbega nakahe kamo canke akajambo mubwira abaririmbyi bagenzi banyu basanzwe baririmba indirimbo mpimbazamana za gospel, mushobora kuba mwubwira umuryango w'abaririmbyi muri make baririmba izo ndirimbo? Ego je nk'akantu ushobora kubabwira nk'impanuro, hari abantu usanga baratanguye ariko bagacika intege, no batera intege nkababwira ati babandanye umurimo, kuko nyene intanga ibigoye cyane, urinze utangura biragoye kugira ngo ubandanye, kuko mu ntanga usanga hari ibintu byinshi bicana intege. Rero no babwira ko bokomera bakabandanya bakirengagiza ico kintu cyose coza kibaca intege, bakabandanya umurimo. Kandi ikindi nshobora kubabwira nuko boshiramo gusenga, ubundi udasenze nta kintu na kimwe gishobora gukunda. Ikintu cyose no gushiramo isengesho ukabishiramo Imana, Imana irabana nawe. Ego. Hanyuma hari igihe umuntu asohora igikorwa ugasanga ni indirimbo kanaka umuririmbyi kanaka yasohoye akayizana, mbega nakahe kantu wobwira abantu bundi abasanzwe bari mu muryango w'abaririmba indirimbo mpimbazamana ku bijanye cyane cyane n'iyo umuntu yasohoye igikorwa gishasha, indirimbo nshasha, bo byifatamo? Mu bijanye n'ukuntu yaba yasohoye indirimbo arashobora kuyisohora akaca acika intege yo kugira ngo ashobore kubandanya, bivaye n'ukuntu hariho kubita komantere ibintu wagize sibyo bikaca biguca intege, mu gihe benshi babaye bakubwira ko bitari byo, ijwi ryagenze nabi, abamizisiye bacuraranze nabi, ibintu byinshi komantere zikaba nyinshi, ariko komera ubandanye. Ego niko numva no bivuga. Ego hanyuma ku rundi ruhande tuvuye ku baririmbyi bagenzi banyu, ariko hariho n'ababa bariko baradukurikirana bavuga bati natwe reka turabe mbega ibikorwa by'abaririmbyi indirimbo zabo baririmbye bakaziraba, nakahe kamo koko mwotera abariko baradukurikirana cyane cyane cyangwa abakunzi b'indirimbo mpimbazamana? Akamono batera nuko icambere turashaka ko bashobora bakaja kuri YouTube yacu bagakurikirana indirimbo zacu, urandika amazina yacu Anosiate Enderinet, abaca baja ku ntuze iwacu bakabona ibikorwa byacu aho bigeze. Numva no batumirira cyane kubikora n'umwete, kandi nivyo bintu cyane dukeneye ko bodushigikira muri ubwo buryo, bakanakwiragiza hose icyo bita partage, ahantu hose hashoboka kugira ngo ubutumwa bubandanye gushika kure cyane. Yego. Hanyuma hariho nk'abashobora kuvuga bati jewe mfise concert kanaka ndiko ndategura, canke nk'ahantu kuri eglise kanaka ku rusengero kanaka tugomba guteramisha abakirisu, ahantu muri make nk'umuntu akagomba gukora nk'igiteramo kugira ateramisha abantu, mwebwe aho murashobora kwitabira bimeze gute? Cyane gose turitabira, kuko natwe nibwo buryo tuba turose bwo kugira ngo twamamaze ubutumwa mu buryo bw'indirimbo, indirimbo zacu tukazisohora, ndetse gutazira Imana turabikora cyane cyane mu makonseri, n'ivyo bintu tuba twifuza cyane. Aba bafise amakonseri bashobora kudutumira bakatubwira n'ukuri turabikora n'umutima mwiza cyane. Vuba cyane konseri ya Moise abatumire abanguke nta ngorane nzobatumira ninaramuka ndayiteguye Kizima muri hafi yanje. Nuko rero abakunzi bimbonesha kure, reka ikiganiro cacu mu nkundire tukirangirize hano. Reka dushimire abatumire Anosiate, tubashimire cyane
turabashimiye cyane namwe nizere ko no hanyuma tubateye akamo muzotwita tuzobanguka ego hanyuma Linette namwe reka tubashimira cyane ko bamwitavye akamo twabateye murakoze cyane nizere ko no hanyuma nkuko Gisirena bivuze nk'uzobikora katingwa hano cyo mudufasha muzitabira tuzoza cyane gose nuko rero reka nshimira na Gisirena w'umutima twarimo turafashanya kuremesha kino kiganiro Gisirena nawe nkundira ndakuramutse cyane ndetse ndanakwipfurize nawe kubandanya ugira ibihe byiza urakoze cyane nawe ndakwifurije kubandanya ugira ibihe byiza nuko rero bakunzi bimbonesha kure buntu ikiganiro tazira imana cacu cuno musi naha kirangiriye reka dushimire mwese mwariko muragikurikirana muciye kuri chaîne y'amajana 81 kuri Star Times hanyuma dushimire n'abadufashije mu buhinga bw'ivyo kugira ngo amajwi n'amashusho bigende neza mushobore kubikurikirana nkuko muriko murabibona ikiganiro tazira imana naho ubutaha bye bye shalom shalom mumandanye mugira ibihe byiza Audio Jungle.